Ibirori vyo gutanguza umwaka wa yubile y'imyaka 100 y'ubusaseredoti mu Burundi hamwe n'imyaka 100 y'iseminari ntoya ya Mugera byatangujwe n'inkoka ya misa yabereye kuri paruwasi Mugera. Bahereye ku rugendo rugizwe ahanini n'abasaseredoti hamwe n'abungere ba Eklezia Gatolika y'u Burundi barongowe n'intumwa ya Papa mu Burundi. Munsiguro yiwe Musenyeri Dieudonné Datonu intumwa ya Papa mu Burundi yahamagariye abakristu n'abarundi muri rusangi kurondera iterambere ry'umubiri batibagiye iterambere ry'umutima. Yongera yibutsa abasaseredoti kuba ikiraro hagati y'Imana n'abantu. L'objectif affiché par l'actuel gouvernement de ce pays. Atutibuka yuko icivugo c'ubu Burundi bwacu itubwira giti Uburundi igihugu cifashe mu bihumbi 2040 igihugu giteye imbere mu bihumbi 2060. Nivyo ko umuntu akeneye iterambere ariko twame tuzirikana yuko tubwirizwa ko mu kurondera iterambere ari vyiza ariko tubwirizwa kurirondera tutibagiye ineza y'umutima wa muntu kuko ineza y'umutima irahambaye gusumba iryo terambere ry'umubiri. Nanone Yesu atubwira ati nimurondere ubwami bw'Imana n'ubutungane ibisigaye Imana izobibagerekerako. Niturondere ubwa mbere kunwana n'Imana ati niho n'iterambere ry'umubiri n'iry'igihugu cacu rizokurikira. Basaserdoti murame mwibuka ko muri ikiraro hagati y'Imana n'abantu mwahawe ubukuru bwose na Yesu Kristo ngo mwirukana amashetani mukize abagwayi ku mutima no ku mubiri. Muribuka ko mwaronse ataco muhawe muheze mutange ataco musavye. Umusenyeri Bonaventure Nahimana umwungere wa diocese nkuru ya Gitega akongera akaba n'umukuru w'inama nkuru y'abepiskopi Gatolika b'i Burundi atumirira abasaseredoti gukorana n'inzego z'igihugu kugira ngo abakristo bajejwe babere abandi umuco n'umunyu bongere bashigikire bimwe biboneka imigambi y'iterambere. Turatumiriye abasaseredoti ko muri uno mwaka wa yubile borushirizaho gukorana n'inzego z'igihugu ngo abakristo bajejwe babe babera abandi umuco n'umunyu ubaha akanovera ko kubaho no kurindirana umwizero ubuzima buzokurikira. Turasaba abasaseredoti ngo bashigikire kandi bakomeze imigambi y'iterambere yo kurwanya ubukene, kuremesha amahoro n'ubutungane, eka mbere no gusubiza hamwe no kurekuriranira bijana no kuvugana ukuri. Iyo ntumwa ya Papa mu Burundi ikaba yaciye ishikiriza abakristu ubutumwa bwa Papa bukomorera amadiocese ya Bubanza na Rutana abungere. Le pape nous a envoyé ati nico gituma yagenye umusaseredoti Furera Ntakarutimana Emmanuel wo mu muryango w'abadominikani ngo aragizwe diocese ya Bubanza. Révérend frère Emmanuel Ntakarutimana. Nico gituma umuvyeyi wacu Papa Francisco yashimye kuca mbere agena Patiri Leonidas Nitereka ngo arongore diocese ya Rutana. Nitereka. Ibirori bikaba byaciye bibandaniriza mu gatutu mu nyubakwa za seminari ntoya ya Mugera
Tubibutse ko imyaka 100 irangiye hatiwe abasaseredoti ba mbere b'imvukira aribo Patrice Ntidendereza na Emile Ngendagende hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 925. Nayo seminari ntoya ya Mugera ikabirumije imyaka 100 nyene iramurira Burundi na Eklezia, mbere ikabimaze kuramura abagera ku bihumbi 24 n'amajana 72. Muri abo harimwo abasaseredoti amajana 4 hamwe n'abepiskopi 14.